Ati ndagarutse mwiriwe mwake karibu ku channel Dieudonné ND kazina abanyitwanije imbere Dieudonné ati uri mushasha ntubagire kugira like subscribe comment utari mushasha naho ntubagire kugira portage ati rungikira mugenza kugira nawe nyene ashobore kumenya ukuri ati ukuri aho kuri kuba nta handi naha nyene ego ndizere ko mumeze neza mukomeye uwa gatatu mwiza maze wararavye episode 3 y'ubuzima nibanga ndagushimira aho uherereye hose ati nibice bitatu bimaze gusohoka ibanga ry'ubuzima urashobora kugenda kuraba kuri playlist aho ukagenda kuraba ngaho hasi ndaza gulivinga link ndashire ngaho hanyuma clicking ko maze ukunze ako video karungikire mugenza wawe ego hanyuma shimira umuntu wese amaze kugira subscribe ari mushasha ego ngwati ama video meza yigisha agirana yungurana ubwenge ati twunguranirane ubwenge ukuri aho guca ngo ati nahandi uzitege akandi ka video kazoza vuba ngo ati mwimisi mazi posting ngo hati hari ibintu ndiko ndaraba mugani sindari mperuce gupostinga kwibi biyago akwiki kiyago kijanye ngo ati ni Imana ego uravye kuri ntuzenya bena handice ngo ati Imana ubumwe iterambere ngo mu misi tumaze mu misi renganye maze posting ibintu vyo kuvuga ngo ati ubumwe iterambere mugani no musi hinge tuyage Imana ngo ati Imana niyo n'ubundi dushira imbere ya vyose hari haciye akanya rero no musi ngomba ko twoyaga kwiki kintu kimwe ego ngo ati ni kintu kimwe mugani kirimo vyinshi ndibaza uri umurundi uba mu Burundi uba mu mahanga kunuko ndibaza urazi ubu mugabo Apotre Mbayahaga Isidore sime ndihenze zinagiwe Isidore ati n'umuntu akomeye mu Burundi avuga ubutumwa yigisha abantu benshi ku rwego ruhanitse ku rwego rwa none ngo ati mu bihe vya none ego ama video yiwe maze n'ubutumwa bwiwe bushikira benshi bakabutahura n'abandi bushikira bakabibona nk'ibisanzwe mugani mu misi ngo tirenganye mu misi renganye kubera ndibaza karere ko mu Burundi n'u Rwanda n'ibintu bitariko biragenda neza cyane ngaha kuma réseaux sociaux ngo ati n'ibintu bikomeye ego ngo ati nawe nyene yavyisanzemwo aho nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye maze n'umwigeme wa mbere bari bamugendereye hanyuma yisanga hari ibintu yavuze byo kuvuga ngo ati baramubeshenye n'icubahiro umuntu uzenya umugeneral wo mu Rwanda uko nuko maze abantu aho abene gihugu cyane ngo ati umuntu yitwa Scovia aho ITV mama gwa Gasabo ngo ati hari ibintu bavuze ko kuvyo yashikirije kuvyo yavuze bivanye n'ico gihe ncabaye aho President Neva maze Mbayahaga bari mwisengero aho Mbayahaga yavuze ijambo imbere ya President nyenicubahiro rikomeye maze wovuga ati ngo nukuri mugano gasanga burya ukuri kwakira abandi bantu ugutandukanye n'ingene wowe ushobora kuba wakuvuze ego ngo ati gihe turimo n'igihe usanga harimo ibinyoma vyinshi igihe c'ibinyoma n'igihe usanga ibintu bigoye ngo ati nukuri ngo burya ngo usanga ari icaha ego ngo ati iki tugiye kurabwa n'icone bamuhora ibi bintu nivyone bamuhora Mbayahaga ngo ati nta bindi ni kuvuga ukuri ni kuvuga ibintu vyumvikana ni kwigisha aho gutahuza abandi ukuri aho kuri hanyuma tubaza kuraba ka video mukanya gato turaraba iyi video hanyuma tuyumvirize hamwe twumva ivyo yavuze twumva ikintu abantu bamwankira aho twumve ico Scovia yoba yaravuze aho yoba yarashikirize avuga ngo ati burya umuntu uzemuvuga butumwa akwiye guhuza abantu kuzana amahoro byumvikane ngo ntakwiye nawe kugira ijambo aho ntakwiye kugira aho ahagaze aho vyitekerezo vyiwe bijanye n'ubuzima ego ngo ati burya ngo naho ari umuvugisha butumwa naho nyene n'umuntu kandi arafise uburenganzira bwo gukora ivyo abandi bantu bakora hinge turabi ino video iyi video ni video imaze imisi haci imisi yarayisohoye mugani ndaravye kuri channel yiwe ntaho ndabonye mugani hariho ahandi hantu ndaciye ndayigwako ngize oya hinge tuyage ko kwibi bintu ego mpora ndibaza ikibazo none burya ngo ati abavuga butumwa aho idini amashengero na politike ngo ati n'ibintu bijana n'ibintu biri hamwe n'ibintu bigendana uko nuko hari abashobora kuvuga ngo ati oya bijya n'ibintu biri bitandukanye rero ni video woshobora kuvuga ngo ati none burya
umuvugisha butumwa yaba ari umupasiteri umuprofete umupatre uko nuko mbega nawe mu bintu bijanye n'ivyisi byo kuvuga ngo ati muri politike uko nuko ni ibintu nabonye nakwiye kwitandukanya bitamuraba uko nuko agukunda igihugu ni ibintu nakwiye kwitandukanya uko nuko rero nge twumvirize ino video turaba ino video murantunga amajwi atasohoce neza muga ndizera ibintu biraza kugenda neza ego Imana ifashe cyane haleluya amen Bwana asifiwe amen ijambo ry'Imana yaguhamagara gukunda iwanyu ufasha bene wanyu Yohana aravuga ngo bishoboka gute ingene ubesha ngo urakunda Imana utarigera uyibona na rimwe ariko wanka mwene so mwamana ubona misi yose bishoboka gute niko byose mu gitabo cya mbere cya Yohana cete cya mbere bishoboka gute ko umuntu ava ngo nkunda Imana atarigera abona n'umunsi wa rimwe mugabo yanka mwene se bamana misi yose ubona misi yose haleluya amen gukunda iwanyu nibwirizwa nicagazwa n'Imana gusomera abavyeyi nibwirizwa nicagazwa n'Imana kutagira icyo ufasha mwene so bishoboye nibwirizwa warenze rizogukwegera Kristo yavuye muheri Yerusalemu mufate Samariya ni Yudaya mugende no kumpera y'isi amen Imana dufashe cyane amen haleluya shigikira ukuri shigikira naho kundi wanyu kunda mwene so Imana ntirya n'inywa niwagira ibyo utanga uwo muri kumwe abishaka ntuzobukore Imana kimwe cyane haleluya Bwana asifiwe umeze heze muntu umwe yaranterefonye amwira ngo umukozi ego mbwa tutarabandanya gusa kuvuga ngo ati kunda Imana kunda abantu maze ukunde n'igihugu sinzi ico kari icaha sinzi ko umuntu turiko turavuga ku muntu avuga ubutumwa uko nuko katashobora kuvyatura kimba ashobora kwigisha abantu gukunda Imana ndibaza kimba nawe nyene akunda igihugu ndibaza ni vyiza kandi ibintu bikomeye yuko ari ikintu kimuranga ashobora kuvyigishirizako kavuga ngo ati burya agukunda igihugu ni ibintu vyiza gukorera igihugu ni ibintu vyiza burya umupasiteri umwarimu umuntu wese avuga ubutumwa keshi na keshi ukwigisha kwiwe ni kugira abantu bumve ukuri aho kuri ni kugira abantu bakwirikire aho bakwirikize ibintu vyiza ivy'Imana ishaka uko nuko rero kuvuga ngo ati umupasiteri umuapatre arakunda igihugu akabivuga cindibaza ico si icaha rero ico gituma usanga ku kabazo kuvuga ngo ati amadini na politike au umuvuga butumwa na politike ni ibintu bibiri bitandukanye sinzi kare ibintu vyumvikana aho umuntu yobigenderako kubera hari ibintu udashobora gutandukanya kubera ijambo ry'Imana ntushobora kuritandukanya n'ubuzima ubuzima naho ni ibintu vyose turimo icaha ntushobora kugitandukanya yagura uragitandukanya ngo ati n'ivy'Imana mugani umenye yuko Imana yankicaha ubwa mbere na mbere kuvuga ukuri kwawe ntushobora kugutandukanya n'Imana aho kugutandukanya n'igihugu ko nuko kubera ni ibintu byose biri hamwe ego ni nk'amazi burya amazi ni ikintu udashobora gutoragura aho kuvangura ngo hinge ntore gitete aho ngire kimwe ngo ndagishira hajya oya byose biri hamwe burya ngo ati n'umusenyi naho usanga ushobora gutandukanya udutete keshi na keshi usanga biri hamwe biragoye rero ntiturabe ngo ati ngo Imana na politike aho n'amadini ni nk'intuzenya ni nk'umusenyo ya ubuzima
byose ni nk'amazi biri hamwe, gusa inzira abantu bafata ni zone zitandukanye, gusa wewe icyo ugomba guserura aho icyo ugomba gushira hanze ni vyone bitandukanye, ahandi ho vyose biri hamwe. Ego nkuko isi usanga iri kurazunguruka, izungurukana n'ibintu vyose, ntisiga ngo ibintu bimwe bimwe ngo ati ngo bijya ngo bigume hajya oya, twese byose bizunguruka izuba atagisigaye. Nge tubandanye Imana mugenzanje namuze niwe nyene Imana ishimwe cyane. Ari cyagihe bari bamaze iminsi bandika ibintu byinshi kuri rezo sosiyo, nari maze iminsi n'umusitari muri iyi minsi kabisa amaze ari umusitari, narahitinze birakomeye. Ni ukuri kuri Imana bari mwabonye. Arimo rero umuntu arantelefona arambwira ati mukozi w'Imana nisabwe ati ibintu byakomeye n'iwacu ntibimeze gute, ati ibyo bavuga uri kurabibona nta mwanya mfise, mugabane yabyo baraza kwarambarira bimwe bimwe, ati twagukunda mugabo uraduhemukiye. Ibyageze gute, nakoze iki? Imana ishimwe cyane. Murabaza umuntu nari nakemuye, Imana ishimwe nagize iki? Ati ibi n'ibi ntaya rero si uko rero wa rero nimba kunkunda kwawe ho hava kunkuramo gukunda icyo nakunda. Imana ishimwe cyane. Ivyo ukunda ndavuga ngo biza mugenzi, uri mwene data muri Kristo Yesu, sibyo? Ariko tugeze mu vy'umubiri n'inkomoko yacu, we ntituvukana. Igihugu cawe sico kiwanje, uri kuranyo? Perezida wawe si perezida wanje, mfise igihugu canje, mfise perezida wanje, wiwawe ni wawe. Nimba uvuga yuko kubwira umuntu ko yova mu kinyoma nakosheje, iryo kosa nagira ndahure ko zori kumanga mpaka mfuye. Nta muntu azobeshera uwundi numva z'ukuri ngo ndabibona. Tuzobipfe tubanuka. Ngo yangurumva ngo bica byitwa ngo kumenya ngo bavuze politiki. Oya, siko biri iryo terabwoba murire. Ndamubaza wewe mu mwaka uyu n'uyu ukwezi uku n'uku kibaye muri stade wewe ati ndari muri stade, hari igikorano cyawe kihari? Oya. Wari muri iki? Kiwari muri meeting wewe, kiwari kwiyamamaza wamamariza ubundi, iryo si politiki wageze. Kubera iki wewe uyivuga ukanayikina mbona je ukambuza umburiza iki? Ako ni ka kajambo ndavuze ngo ati burya politike aho kuvuga ukuri kwawe ni hamwe udashobora kugutandukanya n'umuntu, kubera byose n'ibintu twese tugenderamo. Kimba ari umuntu uzenya umuvuga butumwa, si kuvuga ngo ati ngo nawe ngo ntakurikira ivy'igihugu, ntaraba ivy'igihugu, ntafise ivyitekerezo aho ntatora uko nuko. Ni ngombwa atore, ni ngombwa nawe nyene agire ico yiyumvira ku burongoye igihugu, inzego zirongoye igihugu uko nuko. Sinzi gituma abantu kweri batatahura bene ivyo bintu. Askovia ni wene yavuze ngo ati ngo akwiye ngo kwitandukanya, aho akavuga cyane cyane ku bintu vy'ubumwe, amahoro uko nuko, kubera usanga hariho ngira akavuyo koba kariko karaba hagati y'ibihugu uko nuko. Ego arashobora kuvuga uko umugani keshi na keshi umuntu wese afise aho ahagaze. Umuntu yoza kugutera hanyuma uvuga ivy'amahoro kandi umenya yuko ariko aragutera. Oya, uravuga amahoro mugano ukamenya aho mpagaze naha, burya nimwe muri ko muradutera, nimwe muri ko murazana akakavuyo, nimwe muri ko murazana iyi ngwara. Rero hinge mvuga iyo ngwara ahiri ahikomoka kugira twese tukire. Mugani cyane cyane aho ndi hakire. Rero nuko
usanga bimeze. Nge tubandanye ni video Imana itabarire cyane. Niba politike mvuga ariyo guhamagarira abantu gukunda indongozi zabo, ariyo guhamagarira kugamburukira indongozi zabo, kugamburukira abagazi, kumvira abashizwe hejuru, gusengera abami n'abashizwe hejuru. Imana ishimwe cyane. Ariyo gushyigikira amahoro no guharanira ubumwe, gushyira imbere ibikorwa, kuvuga neza igihugu canje. Iyo nzoyivuga paka mvuye mu mubiri, kuko Bibiliya irabinyemerera neza, iranabimpa. Amen. Imana idufashe cyane. Hallelujah. Hallelujah. Turi bane. Well, let's talk about the difference between story and how you tell the story. Urabona ntituri bane. Your country is not my country. Your president is not my president. Tushobora kunyemeza gukunda iwanyu gusumba urusundi wacu. Tushobora kunyemeza ngo ngirire propaganda namamaza president wawe si uwanje. Jesu ukamamaza kwaje. Tituvukana turababanye gusa. Ababanyi biridwa ngo tubana amahoro n'abazi bibereye. Ariko niba kumbanira no bikunaniye twubahane. Haki hariko so byabirwa. Bibiliya ngo twubahe abagize gute. Tugamurukire dusengere nibagira amazi zogira. That is my politics. Gusa ne kubera kajya kantu yakavuze mu Congereza ahandi hongira abo yagomvye kugashikiriza ngo barakumvise ego ngo igihugu canje shici wanyu umuperezida wanyu suwi wanje urumva twubahane turababanyi ntituvukana ati n'amajambo akomeye cyane yumvikana atahuritse gusa ni hamwe abantu usanga menga sinzi ngene tumeze ego burya ngo tukugwanira igihugu cawe ngo ati biva mu mutima n'urukundo utanga kagwitangira nawe kuri wewe ego ngo ati biri muri wewe nta muntu azobigushiramwe nico gituma burya keshi na keshi usanga abantu batera induru bagomba kuzana ingorane mu nzu yawe kandi atanu uko bazi ingene inzu yawe ibipanze aho biri mu nzu yawe gasanga ni ngorane yego urashobora kumenya ko ntaha mugani ntumenye ngo ati burya ibintu vyifashe gute uvuga neza igihugu canje habe naho nokibona mu kantu bagakosa aho agakosa kawe nzohahagarura ndahishe ariko ndakivuga neza niko ntegeza kugenda nimba uri umupatriote waze kuko Bibiliya ivuga ati mukunde abana girishimo vuga neza bavuga ngo agashuka iyo gacafuye kameserwa he mu muryango mu kigo hari inyuma alfami nta muntu w'umuhungu ameze neza asobanutse umusirimu umugabo azi ubwenge ashobora kuja kwararaza ingorane z'iwabo ngo azijane kurahira cyane nubwo vyaba bitagenda neza uhuye n'abanyamahanga vuga uti tuvane bimeze neza hama nimwashika imuhira mumaze kugara amarembo mubonane mube mutaka kawe tugakosore bigenda mugabo akanwa kawe tikakavuma igihugu cawe tikakavuma indongozi yawe tikakavuma mwene wanyu hisha ikije usombe ibindi nuko wofashe umwasi konona ivy'iwanyu nta mugabo murimo Imana ishimwe iyo woja hose
byose ibyo noguha byose ntibizoguhindurira inkomoko uzogumurwa wohindura wuba ariko ntiwohindura inkomoko kibibaho ati jewe nico gituma nkunda uyu apotre Mbayahaga avuga ngo ati ukuri ashira ukuri aho ukuri mu nyigisho ziwe maze ni mu bikorwa vyiwe ngo ati avuga ukuri ashira ukuri arazi icari akamenya maze n'ingene yofasha n'abandi kugira kwitahura gutahura ico bari ego ngo ati burya ngo amayira abiri yananiye imfyisi ngo ni kubera iki ngo ati nibishoboka rero nico gituma ngo ati umenye ukuri kwawe kukurikize mpaka yego urashobora kukugirira ingorane mugani none uzogwanira ikindi gihugu ngo ati ni kubera igihugu cawe kigize ngo ati kigowe gikenye atana kimwe bimari oya ahubwo naho wogenda kugwanira kijya kindi gihugu urumva nawe nta na kimwe uba wimariye fuma nyene ugira ututugorane mu rugo rwawe mu gihugu cawe mugano uvuga ngo ati jewe aho magaze ndahazi ico nkunda ndakizi ukuri kwanje aho kuri ndahazi kunuko ego rero iyi video haraciye umwanya yarasohoce mama Rwagasabo barigeze kuyivuga ko ego nico gituma nanje ndagize nge ndabigarukane mugani hari haheze nakanya tutayaga ku bintu vy'Imana burya nanje ndakwibariza burya none yuko umuntu uzenye umuvuga butumwa umupasteur umu apotre umu prophet umuntu wari wese avuga ubutumwa akwiye kwitandukanya ari ibintu vy'ubuzima twovuga ngo ati politique ibiki nibiki aho abirimwo nkuko nawe ubirimwo utamwigisha utavuga ubutumwa uko nuko kubera twese ngo ati ni nk'amazi twese turi hamwe ivy'Imana ivy'isi byose ni ibintu biri hamwe gusa umuntu wese afise inzira yoba arimwo afise ibintu avuga afise ukuri kwiwe afise ingena mugani twese ngo ati turi hamwe rero biragoye gutandukanya ikintu cyamaze kuba hamwe biragoye gutandukanya amazi n'ikintu udashobora gutandukanya ego hanyuma kaka video ugakunze ukagira thumbs up maze ukarungikira mugenza kugira nawe nyine ashobore kumenya ukuri ati aho ukuri maze ndipfuriza umunsi mwiza ku umuntu yageze kwaka kanya ariko araraba video hanyuma mbwira ngo ati umurundi aho aherereye hose agire ishimo kuba umurundi ego mu mahanga mu Burundi naho uri umurundi uba mu Burundi ukavuga ngo ati genda umurundi nta ngorane vyaraheze oya uragira nawe ishimo kwerekana yuko ufise ishimo ryo kuba umurundi ego ngo ati ni ibintu byiza ni ibintu bikuranga ni ibintu bigufasha ego ngo ati wamo wavuze ukuri aho kuri hanyuma akazina kanje banyitwa Nijimbere Dieudonné tuzosubira kubona niyo twabonana peace.